اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعندك صحابة رضوان الله وارضاهم. novuga ku isi yose, novuga yuko ari umunsi ukomeye kuri babandi Imana yari yateye iteka. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 24 z'ukwa gatanu umwaka wa 2020 niho abayisilamu bose ku isi yose baramutse bavuye mu mafungo bari bamazemwo iminsi 30. Televiziyo yanyu ku Gasaka Web TV ikaba yari yagendeye ahabereye ivyo birori mu gisagara ca Ngozi, aho naho ni kuri stade yo ku Gasaka. Kurikirana bimwe mu vyaranze ivyo birori ndetse n'umwe mu bashehe bari ngaho ico yashikirije. Qala sallallahu alayhi wa sallam man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyam ad-dahr. Mu gusozera nukurusa neza yuko ibikorwa vyiza biracariho, ibikorwa vyiza biracabandanya. Nyuma sawa y'ukwezi kwa Ramadani uyu munsi twihagaritse, ariko guherejo ari bisomo twari kuriwe twasabwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iminsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal, aho Rasul yavuze yuko uzofunga Ramadani hanyuma agashirako iminsi 6 ya Shawwal azaruba yuko yafunze ubuzima bwiwe bwose. Allah rero adushoboze, Allah adufashe n'iminsi 6 ya Shawwal tuyishireko. Allah subhanahu wa ta'ala turasabira muri bigisha intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiteko cyavuye kwa Allah, aho nyine yihereka avuga ati inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima imtithala bi amri Allah wa hubban bi rasulillah. Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعندك صحابة رضوان الله وارضاهم أجمعين. ما نأتي مشورة فيوسف ما نوسني جنين فيوسف تبقى وشمبوا تبقى turakwinginze Mana tukusaba utwakirira amafungo yacu y'ukwezi kwa Ramadani, utwakirira ibada zitandukanye twakoze mu kwezi kwa Ramadani, utubabarire ibyaha byacu uko bitwemereye yuko uzofunga ukwezi kwa Ramadani yemera bizeye n'intembe wawe kuzo mubabarira. Dushire mu baronka imbabazi yawe ya Allah, dushire mu babandi uzokura ku ntonde z'abaja mu muriro kubera ukwezi kwa Ramadani. Udufashe guhagarara neza, udufashe kubandanya amasengesho, udufashe kubandanya ibikorwa byiza niba ukwezi kwa Ramadani. Mana turagushabe uduhereze nyiza, tumugiye tuzoduhamagara uduhamagare wagare kuvuga la ilaha illa Allah. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allah ta'atukum wa kullu amin wa antum bi khalfi khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amafungo uvuga neza yuko cyari igihe cy'abantu kugerageza kugaruka ku muremyi wabo no kuba hagufi y'umuremyi wabo, mu kwitonesha ku Mana yabo, mu gukora ibikorwa byiza bitandukanye. Ibyo bikorwa tuza gusanga yuko nabyo bikorwa bizoza gufasha ikiremwa muntu igihe umuntu azaba amaze gutandukana n'ubuzima bwe bwo ngaha mw'isi. Ego rero nk'uko mubibona twaramutse dufunguye kuri uyu munsi, ni umunsi w'umunezero ku bantu bose, ni umunsi w'umunezero novuga ku isi yose. Novuga yuko ari umunsi ukomeye kuri babandi Imana yari yateye iteka mu gushobora kumara iminsi 30 bari mu rwego rwo kwisonzesha mu ntumbero yo kwegereza umurimo wabo. Mu ncamake rero twagomba dutera akamo tuvuga yuko nk'uko umuvandimwe wacu yagiye gutanga inyigisho mu aka kanya, ahamagariye abantu no gutanga impanuro ababwira ko amasengesho adahereye ngaha, ibikorwa byiza bitandukanye bidahereye ngaha, imperezo abantu bahora batanga zidahereye ngaha, ibihagarara abantu bahora bakora bidahereye ngaha, amasengesho bahora basengera mu musigiti adahereye ngaha, ahubwo
bobandaniriza ko bubaha umuremyi wabo mu gusenga, mu kubandanya ibikorwa byiza bitandukanye. Ni myombo rero twovuga neza yuko kwifuriza abasilamu bose ku isi ndetse n'abantu bose muri rusange yuko twosaba Imana kudufasha kutwakirira amasengesho yacu n'ibihagararo twakoze, ibyiza byose byakozwe. Imana yuko twoyisaba yuko bitwakirira, tunasabira igihugu cyacu cy'u Burundi, twishimikije ibikorwa twa tumazemo iminsi. Imana ko yobyagiza amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu ndetse no kubatuye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nkaba ndangije ngaha nifuriza umunsi mukuru mwiza abemeramana bose ndetse nabo tudasangiye ukwemera mu rwego rwo kuyegereza umuremyi wacu. Nkaba ndangirije ngaha. Assalamu alaikum. Tukaba tubashimiye ukuntu mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vyacu, tukongera kandi kubibutsa kugira subscribe ku batarayigira ndetse mukagira share na comment kugira abari hirya no hino babandanye bakurikira ibiganiro vyacu. Kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Nijimbere.